Bakunzi ba Mignonne nkuko mubibona turi ahantu heza muri café. Ikibanza ciza guys, ikibanza ciza kiri Bujumbura neza na neza inyuma ya limitere akaba bakamara inyuma ya limitere hepfo ya Interbank ko bayizi. Noneho musha muhabona mwebwe. Ukihashikara guys barakwakira neza. Ico ni cambere. Ica kabiri ama place meza, ama place yiyemera kidi kwiyemera. Murabibona hari intebe nziza. Ushitse kuri reception uhasanga ibintu vyose. Ari ugenda hano ugasanga nta bintu bihari ugasaba ikingo nta kere mugabo ho hari ibintu vyose. Hari ibanza vyiza nko mwagiye murabibona aho twagiye turaca twicara nkuko mubibona mu muri aka video ibibanza byose twicayemo murabona ko ari ibibanza atana kimwogaya. Service ni 100% fresh. Ibibanza ni 100% fresh. Nta kintu na kimwe kitari ciza. Rero ukabura mu diaspora ukaba wibaza ngo mbe nashiki Bujumbura nzosohokera hehe. Kaze muri café iri mu gisagara ca Bujumbura nkuko nabibabwiye inyuma ya limitere akaba bakamanuka inyuma ya limitere hepfo neza neza ya Interbank. Ukaba uri mu Burundi ukaba uvuga ati je niyo nosohoka nta hantu aho gusohokera guys. Ibaze ushitse kuri café hari ama service yose.